Tujye wese amahoro y'Imana bwakire wese. Turashima Imana kandi Imana igize neza. Turi imbere y'Imana. Hanyuma ku batazi akazina nitwa Hacimana Jean Bosco. Dusangire rero ijambo ry'Imana ryo kugurura yanditse hano muri Zaburi y'ijana na 25. Ijana na 25 kuri umurongo wa mbere. Dusomeho ijambo ry'Imana. Ijana na 25 ya Zaburi y'ijana na 25 kuri umurongo wa mbere. Turasoma mu izina rya Yesu. Aravuga ngo abizigiye Uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyeganyezwa, ariko waba ushimangiye ushitse ibihe bidashira. Nk'uko imisozi ikikije Yerusalemu, niko hakikije abantu biwe uhereye ubu ugashitsa ibihe bidashira. Kuko inkoni y'ubugabe y'abanyakibi itazokwama ishinze mu mugabane w'abagororotsi. Abagororotsi boye kuramburira amaboko ibigabitanyo. Yesu nashimwe. N'aya majambo y'Imana Imana yashize mu mutima wanjye musangire muri kino gitondo. Uyu mukozi w'Imana Dawidi ariko arahimbaza Imana muri indirimbo ariko bararirimba, ashimira ijambo ryo kwizigira Uhoraho. Hano rero aravuga ngo abizigiye Uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kuringanizwa, ariko wamushimangiye gushitsa ibihe bidashira. Narize kuri iri jambo ryo kwizigira Uhoraho, Dawidi agereranya avuga yuko bameze nk'umusozi. Umusozi n'amadawidi akabona barawurima mu gatasi, bakawurima ko mu mpeshi, bakawurima ko muci, bamwe bagahera hirya bakarima, abandi bagahera hirya bakarima. Mugabo iminsi yose uzokwama n'umusozi kandi ntuzokwigira wimuka. Dawidi rero acavuga ngo abantu bashinzwe ibyizigiro kuhoraho, abo bantu bizigiye Uhoraho atakindi kintu kiri iruhande, bameze nk'umusozi udashobora kunyeganyezwa. Yesu nashimwe. Birashoboka ko umuntu ashobora kuba ahantu ameze nk'ukumenga ibyizigiro byiwe biriko biratakara, umenga kumure yoba yarihenze no kuba yarakwita Imana, cyangwa ugasanga umenga ari ahantu umenga ibi na biriya biramuremereye cyane. Ariko kandi ni ijambo ryo kwizigira Uhoraho. Umuntu ashize ibyizigiro ku Uhoraho atakindi kintu kiri iruhande, Uhoraho aba uruhande rwiwe. Hajya hepfo avuga ngo nk'uko imisozi ikikije Yerusalemu, ngo niko Uhoraho akikije abantu biwe uhereye none ugashitsa ibihe bingahe bidashira iminsi yose. Nasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Muvuga w'Imana Yeremiya 17 guhera ku murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 8. Hajya ku murongo wa 5 havuga ngo aravumwe umuntu yishimira abantu, akizigira inkomezi z'abari n'umubiri, maze umutima we ukava kuhoraho. Uwo muntu bazoba nk'agasaka k'inkokore, bazoba nk'umweranyange mu gihugu cy'ubundi kitabamwo abantu, kandi mbere ngo ntazokwigera abona ibyiza bimujeko. Ariko barahiriwe umuntu yizigira Uhoraho, Uhoraho akaba ibyizigiro byiwe. Bazomera nk'igiti gitewe iruhande y'imigezi y'amazi, muci mu mvura mu gihe cyose ntazokwigera yiganyira, kuko ibyizigiro by'uwo muntu bishimikiye ku Uhoraho. Yesu namucyubahiro. Wewe rero ushobora kuba uri hano ufise ibibazo, ufise n'ibindi byose umenga birakuregeye, umenga mbere wowe bivamo, ariko nubwo barakuremeresha muri iri jambo, shira ibyizigiro ku Uhoraho gusa, ureke Uhoraho akore. Hariya hepfo biragusaba ko umuntu icyo yiyuhara cyane ari kureka kuramburira amaboko ibigabitayo. Twumvitse ngo icumu ry'ubugabe ry'abanyakibi rizokaba rishinze mu mugabane w'abagororotsi. Yesu nashimwe. Ariko abizigiye Uhoraho bafise ubutabazi kuva ku Mana nyene, nta handi hantu na hamwe bafise ubutabazi. Abizigiye Uhoraho rero turarinzwe, rema turi mu ruhande rw'Imana, kandi Uhoraho azoba mu ruhande rwawe ubashishikara kwizigira. N'aya majambo y'Imana buri wese wese mukayakira. Yesu n'abaheza. Data wa twese Mana muri yo mwijuru, turagushimiye
abakwisigiye ntabwo bazokwigira bakorwa n'isoni, kandi ibihe byose uri arufa uri omega, kandi itangiriro n'iherezo. Ijambo ni rwawe, kugeza igihe umukozi asigaye inyuma, kandi icyubahiro gihabwe wewe, mu izina rya Kristo umwami wacu. Amen.